a wine and a bubbling. Body jar just a jump, this a troubling. Me and the man just a couple and a body boom. And the body in a me we pussy like a Babylon. Sing on me a boom boom. On the body me a wine and a boom 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 boom. Give it to me. Vives na BENY creme lendimesh. Murakoze cyane. Bekore ki mayise lendimesh byo n'ibikigamutse we. Iyo mesha seti ubusitwa abanyabwanya bujumbura. Genda iyo mesha. Nanye mbaru mwasi nabitaho. Tumugenzi umva akuvuga neza muri kumwe. Ashitse mu mwandi wa jama nguri. Naramuzi. Nujya yikura silipe yonyene. Naho urumva wewe wihorere gusa ni kwa mufano wihorere utekanye aguma abona ibindi bintu twadaye n'ubuhoma bwonyene abubika mwisashe nukuvuga abo niba abantu bagarida ibintu byabo kugira ngo nivyononekare hypocrisy nuko numva no isigura hypocrisy iva kuri jalousie iva ku oya hariho n'umuntu ameze uko nyene jalousie ni mama wa hypocrisy vugishuko peut-être n'umukuzine wayo ça t'en fait kandi paternel amaraso nibaza ko yabirasangiye papa nibaza ko ari abakuzine baba bavuka nibaza ko ari n'abakuzine kweri n'abakobwa abakuzine boko wa papa bavuka n'abadada na shetani ndafise ubwo ko ari umugore kandi avuga icongereza n'ikirundi ndibaza nivyo nibaza ko What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Moi c'est BENY. Ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. You know story muri lendi mesha, lendi fire, lendi hatari, Monday fire. Ewa nebitu bingi bya hatari sana sinagiza na introduction ya lendi mesha. Tukaba turi muri lendi mesha itovye cyane. Hama lendi mesha murabizi abantu batandukanye, ibintu bitandukanye. Ahanini ni motivation genre abakozi ukungana abantu bakora. Murabizi abakunzi ba lendi mesha namwe muco mubibona. Rero no munsi twagendeye abantu musanzwe muzi peut-être gusa nyene harimo akaru nyene kari kaka special ukuntu kari special. Rero twagendeye umuntu yitwa BENY Sexologue. Muramuzi cyane mwese BENY kandi muramukunda. Hamari karakora ngaha na B-Face na Minushe bari mu kazi. Rero ko ari lendimesh ati none pourquoi pas ntabavugisha ndababaze kungene ibintu biko biragenda bya bindi nyene byo muri lendimesh ndababaze nyene kugira ngo bashobore kuruhuka gato akazi kagabanuke. So here we go tubarabe. So on the track. Et voilà, twabashikiriye reka dushike twaramutse hama tuvugana ibintu byatazi. So ibintu byose ndagusoma urabizi byose nsabora mu buzima mumeze neza murakomeye musa neza entreta you look bombastic fantastic Scott arabikora ndashaka kwica merci beaucoup. In a me kingdom and a king man I got up and tell them all about the party when I worry about them Sunday Mara Sam stay me not send them alright then what me say chamba you feel the body dance flow swing to the rhythm and then you get glow you did it with the dance king of the dancer you better no hey don't man a wine and a bubbling body jar just a jump, this a troubling. Me and the man just a couple and a body boom. And the body in a me we pussy like a Babylon. Sing on me a boom boom. On the body me a wine and a boom 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 boom. Give it to me.
ngiyi jewe ndabivuze ndabisubiyemo jewe nta murundi ndabona aririmba gutya Oya, ntawe. karaoke twaba twabona bigana Abapinga. like original guys jewe vraiment merci mingi special dédicace kuri mwese harimo n'indirimbo ya Spice ngaha nayo niga n'ijwi ry'umukobwa Spice harimo muri ganuze iyi ndirimbo yitwa Me Like It this is so me like it yeah man godonga na wine na bobble but ndakunda umuziki wa Jamaica ivyo barabizi abantu bose bon kaze karibu basanze mu rugo iwanje ko baje kundamutsa baje kunkeza kandi vraiment merci mingi special dédicace no kuri link adaze abarakinga cyane arabaraba gose hama biface ari ngaho urayibona ko yatugiye akantu kumunsi kandi urubanza rumwe rumara nyinshi iyi mashini mwari no bintu by'akazi ntabwo ari safari mwasade gitedera bariko barakora entrée uva doga sanga nuko rero karibu cyane hama yego tutayaganye no musi ni relax je crois à l'aise normal nta sex bijamwe umezaliza muganga Jowura kujamo gari barabizana tu uri tugara Beni crois-moi nitwe twaba tubizana oya Beni karamukoni mugabo ya mugabo tumidiri uno munsi nyene uno munsi ari kumwe n'umuntu w'umuseriye nka jewe en même temps ni n'umufano wanje byatari nashaka kudekona ngo warenze aje hejuru andomine kandi je kwa navamba desi kandi rero ikindi naco nyene oya nta bintu by'agapipi birimo ndatubivuze kugwana werindira we nubona nega turanamenya n'ikiyago Beni urambonera ibi bavuye mu Rwanda we uko muzi nicyo kibazo none ubona nsa nako kweli oya ni bon mugaze murameze neza urashaka kumvise bote idepanda kuriko ngongwe oya je navyo mbona yana tuzimanye twari ibintu biryoshe antuka kandi je urumva nta napeti ngira apeti wanje ni telecharge je ndinze njya nkaheze njya igahera izajye imana biga urashatse kuvuga mukura Beni mukura yo wapeti yo muri telecharge atari ucunge batazaza kugamutsa wabazo si agufi kandi nayo Beni ushize hasi ikibazo si agufi wapeti yo kandi na Beni nawe ntiyanka muri telecharge oya ni telecharge makweli ntabwo iri naturel rero bisigura yuko ndinze njya nkaziheza nizisigare kuri table wallahi big up on yourself man yeah man nakoze mwana iteka ahubwo jewe nawe yego vraiment narajawutse nanje biface na Beni kari muri lendimesh murakoze cyane bekora iki mayise rendimeshe byo nibikigamutse we iyo mesha seti usitwa abanyabujumbura genda yimesha nanje mbora mwasi nabitaho Je jamais compris le phénomène. Uba bari innova gakreya genda yize muri sexy senke. Urako ari n'amaterme numvise ngo gaza ngo kujye ngo ntabyo ruzi bya n'umwana wo mwivire. Cyavuze ngo mwivire je naho havuga muri ville. Ubyarahinduze mu mwivire mwana wo mwivire. Lendimesh. Bera ngwite mu mavi ego. Narumiwe ko. Wabye gituma twahise lendimesh. Ego. Meshamesh. Lendimesh ni ubuzima bw'aba influencers dusanzwe tubona abaririmbyi mugabo genre à part yuko twaze nk'abaririmbyi twarondera basohoye indirimbo shasha indirimbo yavyemeze gute uyu ni umu influencer voilà just umu influencer ego ratwa influencer Ben yo influencer buke babivuge ntavyo nari influencer je ndavyumvise naho no ubyumva bare ko ndaguciriyemo naho nta problème n'ukugera nako tokori ikiyago ntantu namwe dusinya kugira ngo je nihi jambo ngaho ndavuga uko ndavuga kwa deba n'undi nta bintu byo guhana nta bintu byo kuvuga ngo ndaguhaye naranda mutwenga iyo koraharira mu ndiko zamuraba ni bon umuinfluencer meaning yiwe no muntu akurikirana n'abantu kubera so uyu nawe birirwa ku mateleviziyo nk'ibigihumbi n'amajana no mu Rwanda hose none ari kumu influencer juste abandi ko ndambwira ko nari mu influencer gusa ngo ntavyo yarati ko mu influencer Beni ko influencer wataye okay twadaje rendimesha ama conference agira arakoranya abantu barenga igihumbi est-ce que ushaka kuba influencer ameze gute okay nabyumvise ndasavye imbabazi madagowe voilà n'ubuzima genre apa yuko buri imbere y'abantu kure bigisha ibintu bijyano vyawe bifese apa yuko yasohoye indirimbo shasha yagize voyage yagize iki n'ibiki genre n'ubuzima andeo yugo bakavuga ngene turazana sije kumwe n'abandi muri societe kandi c'est méchant c'est méchant kugira ukore ibintu dukora kisosa kuririmba cyangwa kwigisha abantu quelque part uri
urigira ko dictature umengo urikarira voilà urikarira hari ama caprice abandi baryamye ugasanga uri kura repeta mwijora kugira wumva amajwi ne c'est méchant en tout cas c'est trop méchant on est méchant fait mugabo rero iyo méchant uri kwasigura si wewe yayihaye oya OK bandanye ni mwebwe nyene genre muca muza muri societe n'ukungene genre mukora imirimo yanyu genre misi sanzwe apa yuko kuja muri studio giriki ingene mupasa ama weekend mutangura indwi shasha lundi rero amarendi ko yarembye abantu benshi vraiment bameze cyose cyose kumenya mwebwe namwe ngene babimeze apa yuko ndazi muri ko muraririmba mwase ndirimbo shasha ni muri yo kind yo way ni bon nakwishuye neza ça devient sérieux ça devient sérieux voilà karibu rero cyane OK merci big hama rero si je no munsi na tete kampura na B-face na BENY Sexologue asujiwe ikibazo si jeunesse no munsi yari ikintu bijana na hypocrisie genre muri societe tubayemo mu buzima busanzwe apart yuko murabaririmbye abarinzi kugirana akajalousie sinone genre jalousie va mu hypocrisie quoi rero toshaka kuvuga genre hypocrisie mwebwe nka mwebwe mu buzima busanzwe societe turabise abavukanye inshuti imiryango kwa hypocrisie mu kivuga gute mu majambo make bagenda bahera ko genre n'amakonsi y'abantu basanzwe bafite akantu k'aka hypocrisie genre tahuze cyane hypocrisie kuri jewe ni clair ni crise d'identité anemo crise d'identité kutiyakira nagira mvuge ngo d'abord les femmes nza numva raduse rero nagira femme urumva byaguhezemo oya ariko turi ego amayazo duheretse barakunda gufavoriza ibitsina ego kandi ego justement nakwiye ko bikunda gumabiza biraza surtout kuri ibi za hypocrisie muri societe si oya nacho urabona erega hypocrisie na nawe ita parte na wewe ntacho ja hagira shaka Jess ingene fata abantu bafise hypocrisie canke hypocrisie wowe kuri wewe icari cyo kuri wewe abagifise ni kiza nikiba abagifise nikibi cyambere cyo voilà nikibi baza ahubwo ko kiva kuri jalousie bibavuze ko muravuze ngo ujya mu type cyangwa mu stomach hypocrite abameze gute abayakoze injyajya basi injyajya wende umuntu hypocrite ni magutwengera ariko inyuma yawe donc ashobora kugukorera ikindi kintu sivyo bi je nanje ko ndabibona bo hypocrisie ni kubera ko mwatoye titre mu gifaransa kandi tutiganye sinzi ko ari n'icyongereza nta sinzi n'ingene sinzi ibyo ari byo mugabo ndazi cyo titre ndazi cyo bisigura ariko hari abandi batazi cyo bisigura vuba twavuze ko ari ni bujyajya mu kirundi sasa rero ubujyajya ni ikintu kibi gose muri societe kenshi ntabwo ari mu baririmbyi gusa nka kujya babivuze n'ubu BENY nimba afise abayaya babiri boba bakorana mu nzu nga umwe arashobora gufuhira uwundi ngo bamufata neza uwundi bamufata neza agaca hitamwo kubinjyajya kuri we akamwereka ko ari umugenzi bakorana uwo muyaya akamwereka ko ari umugenzi bakorana mugabo ababaje n'ingene bamufata neza kurushuriye agatangura kuvuga nabi cyangwa kanamukorera n'ikindi kibi kirengeye ico kugira ngo akazi kiyo gahagarare canke n'ubuzima bwiwe bwononekare mugabo bari kumwe amubwira ibindi bintu so mu majambo make haba mu mabutike haba mu bamotare haba mu taxi vero ubujyajya burahari no mu ngo z'abantu no mwishure urashaka kuba ufise umugenzi umva akuvuga neza muri kumwe ashitse mu bandi bajama nguriye naramunsi nujya yikura silipe yonyene naho urumva wewe wihorere gusa ni kwa mufano wihorere tutekanye aguma abona ibindi bintu tubandaye n'ubuhoma bwonyene abubika mwisashe nukuvuga abo niba abantu bagarida ibintu byabo kugira ngo ntivyononekare n'ubuhoma kabubika kugira ngo kusanzwe ubuhoma bwagenewe puberi mugabo urinze umubona umuntu abubika mwisashe kugira ngo aguma bubona aba yashatse ibintu byiwe ntibimuve ko bigenda rero abantu nkabo
baruzuye no mu baririmbyi niko kuko no mu bajournaliste banyu bo mukorana ngaho uzamva ngo kajya nakungu karaza gukama gakora bya bindi nyene kuri televiziyo ivyimviro ni bya bindi niwe umva uti none ivyo wahindura ibiyi Scott ari ukuntu afata mu image nyene agenda mengo ziguma zitamba mengo ziri muri ntuze mu mazi ibintu nk'ivyo muga mushikirwa ati nta mu cameraman renze Scott ivyo mugere mu bizi so bwo bujyagerera buri iki ibintu byinshi rero kuba uri kumwe n'umuntu je ico ni kimana yanye kuko dufitaniye ingorane ndabiyagisha wewe nyene tukabiheza swate tuheza inje tukagenda twabivuganye timviriza tukagiye tuvuganye tunamariza napa niwe ntuzundamutse kugira bihere aduhe ntuzundamutse mugapana yukonza nkace ndabwiye yo amisi myinshi nahoshwe jewe ndagufitiye ikibazo gikomeye nza kuvuga handi hantu kandi nzi ko dufitaniye ingorane ivyo bintu Imana yarabindinze nico ituma jewe ndavuga essentiel nuko ntaza kubless umuntu canke ngo nze gukomeretsa umuntu ku bintu bimeze ukuntu biyaranje uburyo bwose nkagusigurira nkakubwira ni wowe uri umuntu umuhimbiri kandi je ndabikubwiye uri imbwa kweli yego frame rero kugira ngo bihere wamvuze ibi nibi wakoze ibi nibi je turirigwana iyo wawe umuntu mwiza witwa umugenzi wanje wari gucuza ukampanura jewe direct ama rero bigace bihera amenye ngene nitwara mugugiye kumvuga hajya nta bugenzi dufitaniye wewe uri umushenzi bigace bihera rero abantu bameze gutyo ndazi murabazi ahantu hose turabanye tubizi nyemwo ababono baruzi turabazi so rero abo jewe hypocrisy nuko numva no isigura hypocrisy iva kuri jalousie iva ko oya hariho no umuntu ameze uko nyene jalousie ni mama wa hypocrisy vugishuko peut-être no mukuzine wawe ça t'en fait kandi paternel amaraso niba nibaza ko yabirasangiye papa nibaza ko ari abakuzine baba bavuka nibaza ko ari n'abakobwa n'abakuzine kweri n'abakobwa n'abakuzine boko wa papa bavuka n'abadada na shetani ndafise ubwo ko ari umugore kandi avuga icongereza n'ikirundi ndibaza nivyo nibaza ko yari karakuvugira mwavuga urumva nyene kenshi ururimi rw'ikirundi n'ubw'icongereza biragaruka cyane yo shetani karakuvugira amurana yaje urumva asugo yuko yoha narumva ndafise shetani imitima imaze kubibiri habari Imana na shetani akubwira ngo umviza kajya kaji tukibe uwundi mutima ngo wapi plus uguzo butekonye ibi ni Imana rero hari igihe rero kimwe gitsinze ikindi uraza kumenya ati walayi ni shetani yatsinze tuno munsi yatsinze Imana niyo yatsinze Imana muri no mwanya Imana yagirekeye nyene urumva yayihoje ariko ni kwa mfano nta na kimwe ndabona ni mazina sipose rero tugendera ko ubwira jo abantu base akanwa ka hypocrisy muri bo impanuro imwe ivuye umuntu wese afise hypocrisy afise ubujyajya Emerisa ni yarabiririmbye Imana ntabwo ari Janine canke Korodi si Yohani canke Yasumani ni bimwe naririmba mu ndirimbo yanje na Fizo mvuga nti usuranisha vuka inyamwibutura wikanira umugisha wundi ukanyigufa ibintu by'umuntu bibari gwiwe ufuha ufite isura ntaje hindura si wa muri uravyumva urafise ingene ukwiriye kubaho uvuga uti none cyo namusanza nubwo twakuranye nsi mama wanje nabo muvukana barashaka gutunga wukago muri imbwa sivyo urashaka kugira step mu buzima kandi umutoyi wawe canke mukuru wawe yarabuze amaze nka 50 atarakora kuri Emilio none ugira uzoca blaminga mutoyi wawe yagize iyo migisha oya ahubwo uzomusengere kubera ejo ni wagira ikibazo uzomwitura ati urabona nabuze amera kwa muganga mugani wagira inzigo ngo mbanze ndamwice tubure twese canke ndamuhibimwica genre kugira ngo tubure twese muzobura mwese ubure naye bwabufasha aho ruronka n'Imana ikizibira na yamigisha yari yaguteguriye kuko hari igihe n'umuntu urashaka no kuronka imigisha kuri 50 warihebuye yego vraiment ugasanga ubaye mu milliardaire kandi atani kimwe wari witeze mu buzima bwawe bisigura yuko rero wowe ni wakorera ikibi naka cyangwa ukamwiyumvira nabi ugenda uramuvuga nabi uzoba uriko wizibirira bya bindi Imana iri kwiragutegurira kuko nta muntu n'umwe Imana ibwira ngo nzoguha ibi niba umunsi uyu n'itariki zinizi ntibikunda irafata umwanya ikakwiga ko ikaraba na patience yiwawe ikaraba ko wihangana kubera ko hari ukuntu bavuga ngo imbwa irenze itobo ku buhanza niba yamenye inzoga inke hajya jewe nk'ubu we par exemple yoroshe MB data twamumenye muri 2018 et pourtant hari indirimbo yakoze muri 2008 2010 yatanguye umuziki mu 2010 aduga gutyo oyo mugabo bamumenye muri 2018 niho yabomotse rimwe na rimwe baramenya uwari we
jewe natangiye kumvikana muri 2016 ni sana niho batangiye kumenya indirimbo zanje mugabo indirimbo ya mbere n'izindi zose sinigeze mpagarika natangiye muri 2010 marurira iyo minsi yose bagaca bavuga ngo nakangwa afite imigisha kweli kumbe warabanje urabitegura travail iri derrière rego harabaye travail mya kwiyangana harabaye amajoro menshi iyi TV kugira uyishike kwa huye na struggle nyinshi hari ubu TV bumwe ugenda ukoramwo ugasanga bari swat urafashwe nabi swat hari ibibazo ugize ukimvira ndabihebe ninabiheba sinzoshika kuri ca kindi cyo wawe oya ati ingufu mereza yo bakavuta nabi reka ndazihereze mu byacu ugasanga uri kurimvira none what's going on rero uhajya wiranze niho nene bice bipfira mugi ikindi nasho abantu b'amajaruzi n'abahypocrite bose batera imigisha ego kandi batera imigisha plus bakwanga plus bagutera ibiki ibintu niki plus utera imbere cyose utarabaronka ntera imbere uko kuntu batera imigisha kuri wewe nyene biba bivanye na innocence ufise muri wewe na wewe nimba ufise umutima mubi ku bandi bantu na wewe hari ivyo udashikako ariko biba byiza iyo umuntu ariko arakwiruka ko wowe atawe birukako wallahi bariko araguherekeza ntabwo bari barakwirukanza abari baraguherekeza rero hari ukuntu kenshi na kenshi twe twihenda ugasanga uragira inzigo naka ubizi neza yuko naho yopfa ubunyene nta kintu nakimwe uzosigarana mu vyiwe nijwi giwe umva nishavuye iwe ntayo nimba waririmba nabi uzogumuririmba nabi uzokwama kwa kundi ahubwo biba vyiza uvuze ati wana kiya kidogo kiririmba neza kwera ndaciyegereze ndabe ko hari ico cyo ico kintu cyashikari ko yavuga ngo wanka kurongora imyende bwacu ukayisanga na mezi none utamufashije ejo agaca afatwa arashana Beni azosigara avuga ngo kiya gihimbira n'igihimbira nani n'umushenzi uriya nani cyamazi ariko biraryoshe cyane iyo wakoze ikintu handi ashika hose akakirokonesa je ndaryoherwa n'umuntu nyene aba yumva neza ko yogererwa n'ibintu by'abandi kuko naho uraramo ntacu hindura ntaho waremye wewe yo fuma wiha amahoro uri amahoro ahubwo ugacuvuga ati blaza we ni support ndugu yangu wewe warahezagiwe nabo nyibuke nanje mugabo voilà abo onye ni bon voilà je ni yo cyumviro office rero umuntu wese kandi ni ukuri vuze ni énorme c'est en fait jewe mu hypocrite ndamufata nk'umuntu afite crise d'identité crise d'identité ni crise karanga muntu kiwe kuko nukuvuga yifata ukutari uko atari plutôt tu vois uko kunuvuze ara fakinga ari contre sa nature urabona ari contre sa nature uvuga iyo mvuga agira siyo normalement yaratugereje kugira iyo nyifata agira kugira akamufra amaso abantu siyo agira uko kuna cafuza abantu au fond si kwa meze urabona urazura nk'umuntu umunsi uzora yavuze nabo umuntu arengaye hagiye kumubaza ati none au fond to nature uri umuntu akunda kuvuga n'ababana acha santa yisata ridicule ona mubaciye umuntu nka Eric gaca ngaho ukazamba cyo muhunga mana murazi wawe ni yoga jo muhunga aranuka kandi aho ni yari yabuze akamome kamubonye cyangwa umuntu yaramwe ati cyo tipa ribon urayibona ucibazo yo umuntu avuze ico kintu urayibona mugabo ugiye Eric bazina yabonanye yo Eric gute meze neza aho yafama none n'amahoro nze gucyane ya eki ya muhunga nana muramukije urayibona ugiye kumubaza ati none wewe donature uri umuntu avuga nabi barenganye acha kwaza kweri kumbaje gutya urabanza kana gatri ko bimbaje ajya kesho umuntu uraza kufa ukana kweri kumbaje gutyo hoye kesho umuntu abaje ngo kweri kumbaje gutyo onye ofo abaje kwiyagiriza na wene ofo abaje no kubona icyo cyo kumubwiya hajya kesho umuntu abaza ngo kweri kumbaje gutyo onye abazi gituma abikubaza zigituma ofo aragikekereza urabibona ko wamugaye ni kuvuga yuko je bafata ko umuntu w'umu hypocrite n'umuntu afise crise d'identité kubera iki amena un style de vie un style de langage iri contre sa nature sinzi ko butakugira ikindi cya kabiri naco aba hypocrite je no bita ko abantu des hommes caméléons barahindagurika bona kwica entre caméléon kienda fasi ya blanc na kwa blanc kienda fasi ya mweusi na kwa mweusi kienda fasi ya rouge ni pa rouge uyagiye mu nyarumogi anyurumogi puruke akeneye kwikintu urumva akeneye mu bapatiri yo kwifata nk'umweranda aba hypocrite ndakunganiye ni n'aba materialiste
kubera ko quelque part none nk'ubuje nako nta n'inzoga haraje mu monk nk'ubuje sinwa n'inzoga uyu ni umonke wa hypocrite na materialiste Taba dushika kuri se. None je nk'ubu par exemple ko nta n'inzoga abangiye kuyaga n'umuntu kwa je hari ahantu henshi barahanuka ngo uriko uratubihiza ikiyago kubera amazi Wibate. Jeho. kugira ngo resimbishe ico kiyago mba obligé kunwa akayoga basinga ikagatuma kaba decor kugira ngo nimba ndumu hypocrite nimba ndumu materialiste kugira cha kintu ndagukeneye ndakironke byoroshe reka ndakorohereze basinwa inzoga kugira duhuze Yo hari n'ikindi cyora kinyica yo naguciriyemo gabo ndaguciriyemo by the way urumva rindira urumva hari n'ikindi cyora kinyica hari urazi ko abarundi barafise n'hypocrisie iri generalize kandi jewe ndevera ndabiponze je ndabiponze ku izina giwanje urabyumva urabyumva je ndabiponze urazi ko abarundi batazi kubwira umuntu ikintu ciza yakoze canke ashoboye ukazamva kakarangaje ngo yoca yishima sasa iyo ni probleme bivuge hama ni probleme oya hapana tureke kureki barafata hacazi iyo ideologie ituma igufrena gukora ico ciza urabizi twese mu madomene turimo urazi ubona kubwira ati shayo waragize indirimbo nziza urabibona birakumotiva na y'amajoro wajyamye kumva umengo uraruhutse guys reka kubira muri weyi urabona reka kujuyo hypocrisie genre kuvuga ngo aca yishima ngo aca gira iki no kuri kwishimika negative jewe ikintu ubona we wanciriyemo nta ngorane kandi ndaguciriye ego voilà c'est ça ni kintu gukindi naswa kenshi aba bantu nkunda kuvyumva ngo niba abantu bitwa ngo bo mwivire abo bantu bo mwivire baratandukanye cyane ko santima z'umutaxi vero n'iz'umuboyi ziratandukanye n'umuntu yajeje university mugabo bose ari abafana bawe umufana wawe umukozi wo munza gufasha niba abantu usanga ariko kujya inzara ko santima nyinshi mukifotoza postere zirenga nka 10 akaguye ngo niturahetse ngwizindi ukumva inzara umengo nakayabo karushaki ukimvira none kubera santima gusa mugabo haje umuntu wo mwivire babandi twari ko turavuga aragufana yarapfuye neza mukiro urumva ari mwirigana n'abajama wiwe kutojya uri jama sinamukubari sana abafise n'ingena bivuga n'amafyeri menshi kubera avuga ati jisi mugace muhurira hano rero n'abajama wiwe barabizi ko yagupfira ashise hajya akiyumvira ninamusaba agafoto ari abantu bari ku ruhande baraza wana baramva magushika wapi ava yishima uragashaka ibintu arukiye kagira kuryoherwa garuka ko ari wocha wishima ngoje wishima ya crise bifese ntamuciriyemo acaza umugenzi wiwe ngurazi kujya mugenzi wanje aragufana uzo ndanze kubibona ngurone kujyanye ngo aragufana kumbe ni wagufana wenyene oya ariko aramuvugira kwera bizi byanse yuko amushikira muga abagenzi baba bizi bakacagenda shabi face uriya mungu aragufana byaje muga umushikiri ari ibintu byinshi Pima rero nashatse kuvuga gushika kuri kino kintu cumurira nk'ahantu nko muri kwe par exemple agatinga nyene muri wagiye nko gusoba hari abo ngacimurira muri babiri aravuga amapo weme ndugu yabo ngo bifisi n'izina unaona ile ngoma umefanya mwakeza hivi ulikuwa na nani blaze wewe wala nimesha haje undi muona gusoba yinji agaca ho uwo nyumba ndiko ndavugishwa gutya ni hypocrisie ya ni vyiza rero ko umuntu yirekura abantu umva wamufashe mufata nyine uvuga ati wallahi je ndakwemera niyo opportunité n'ibintu bisanzwe biramwankoraje kandi nawe urumva nyine uri mu rutsume neza biratesa noneho kandi noneho nituririmbira imbwa canke imbwebwe turirimbira abantu kandi namwe birabagewe n'ikintu wakoze nawe we ejo next tuvuga ati wallahi ndifo ko bega ndabaze bajya abantu bavuga n'abandi n'aba hypocrite n'abanyarusaku baja muri quatre hypocrite ahubwo urusaku abanyarusaku baje aba n'abaneve turashika kwa kuzine totoneve bajya abantu bavuga n'abandi tubashira muri kategori y'aba hypocrite uko bavuga batabumva iyo baje muri iyo team akora avuga mu n'abaneve kweri twabitoba twabita ngo
urumva kubera ngaha ceva ngo oya ngo bava ngo yava yishima ndishimanye Jesse nabwo nk'abashitsi nk'aba mu buzima jamais urabyumva ndagutera inkuru urabona bajyana ukasanga umuntu kandi uzorabe kenshi umuntu avugwa nabi ni umuntu ariko aratera imbere kandi uzorabe ujya umuntu akuvuga nabi ofo suko uri gukora inabi agucafuza ku bintu wewe nacafuza tana yawe urabona ngo ujya ngo ndamuzi aryama mu muferege ajya mu nuze ndamuzi ataba kubagiriza mu ryamani gira umukobwa voilà kubera abahungu minushe babagiriza bose bavuga ibibi yuko tala iriyo afete bijya ni nakubera quelque part ngize na diagnostic yayo gatoyi quelque part hari umuntu acafuza umuntu ariko aratera imbere mu mwuga wiwe kubera ofo ashaka ko yarawushaka kuwukora mwati ntabishobore urabona akamucafa akati none kubera iki ujya ansize ofo nanjye ndagashaka urabona cyo gasanga umuntu arakuvuze nabi urabona kubera akujaruza akujaruza burya nibijya bifese yavuze akujaruza ati kwera ikigize gukira nka jewe nigishe bya sexualité ho ndazi yuko ndaba bashantere ndazi yuko babacafuje oya ari umuntu ashaka kuvuga ndenganye ugasanga arafise ni BENY genre tukoso ugasanga niyabuze umuntu avuga ati ujya ntabyigisha ashara barya kera ugasanga teori pratique kandi rero turetse nico rega niwo kwisha n'ibintu dahonjeje nawe none rega deja BENY ari marié ni bon oya surtout rero oya nuzikira kimwe oya bazudindire gato surtout zorabe rero urya kwagiriza ngo urya ngo nabikora cyane ireste savoir ko nabo bari vierge ou pas c'est ça en fait il y a parce que jewe nari umugani bavuga ngo imbwa igiwize voilà donc ça n'est même nibs alors je juste icyo shaka kuvuga muri sens hypocrisie nuko si vyiza kuvuga nabo umuntu kandi umuzi ko akora ikintu gifasha abantu canke kiryosha abantu kiryosha ubuzima kuko abantu turetse n'ivyo hariho n'igihe bavuga ibintu vyo ku muntu gasanga umuntu yakuvuze ko rubage gasanga n'ivyo kandi ni kwa mufata oya fata nka jamasokere yose y'abantu ufise banyitura makabinde noce nza kuyatera kw'inkuru none aho deja wewe umeze nk'umuganga shaka ufate yuko wowe uzi minushe ingeso mbi akora urabibona eske nawe ubuzizi birakenewe kubibwira abantu c'est ça en fait urabibona kandi uzora bikintu ari na hypocrisie ya culture y'u Burundi ari na hypocrisie ya culture y'u Burundi abantu baramaze kwishiramo genre Burundi nitumutivana nitumutivana kandi kimba bazaje gutamotivana kwacu uko usanga na generation tungana bana guca anya turajuye hypocrisie ngo ndamotiviye ngo yavangirwa si yamigani naco ukanira umugisha wundi ukagira gute none ibintu vy'iwawe n'ivy'iwawe agira power ni Imana yateguye kandi irashobora no kuba yabiciye kuri wewe nyene bizogenda uko yabiteguye ko azoba umuntu atari biciye kuri wewe bitegeza kuba hypocrisie yaronse abaneve n'abanyese hasigaye papa wa turashikara kuri papa na mama tuzomude kuva hanyuma niko ndakubwira rero burya rero hypocrisie yo kuvuga n'aba bantu yashobora kuva ku bavuga gute inzigo ni inzigo ni jalousie oya inzigo na jalousie batandukanye oya ntabwo jalousie no gufuha ni jalousie inzigo nayo ni indi famille na kandi kandi famille inzigo ni bazo kana mutante iri paternel kubera inzigo na hypocrisie na jalousie biri en parallèle kubera inzigo nta muntu agira jalousie adafise akantu k'inzigo kuko ako kajalousie wagize nakantu kaboneka yuko ugirira nabo umuntu so ako rero ako kantu gatumye ugirira nabo umuntu ni ya nzigo kuko deja ni cyo kurariyumvira umuntu mwiyumvira ati none minushe umukurikira rega kajya kanuka aranjyanye ibintu aranteranya imbere ya ni jalousie ni nzigo biravanze biri mix inzigo na jalousie ufite wagize inzigo kubera agatangura gufuha
hamaze gufuha akazi harimo mix tabadukorera beat urabona ndiko taza kuko urumva ndiko ndabirefresha muri yo sauce kandi aho ni muri cadre général fata rero nko muri couple twavuga inzigo canke jalousie ni jalousie urabona jare barabonye ngo Bface na Minushe barakundana urabona jare nka canza nkabaribona hewe hajya kanuze karizi yuko n'abandi bakunda kubona bakundanye kugira bazemo just kugira badusambure kandi ntibahana ati nk'umuhungu bacavuga ati nabonye Minushe ari romantique yamusukiye amazi Bface ngira ntigite nawe ikindi kintu nibutse dusigaranye ko iminota 2 yonyine igirihere turangije mission okay limite ndavuga nije namutumye ngo amabagara manize nagwamaga nakazi twahebye nakazi twahebye kugira nimba twabihebye twago turakora idiri none nabura kenshi azanye ivy'amakuru hypocrisie iri mu bantu iri mu banyagihugu baza gukomanta kuri tujya dupost tw'abasheri uzumva ngo nukuri kw'Imana murampimbara yo nkaba ndabona ko izinzi ngo contraire ya hypocrisie iragaruse uzumva ngo nukuri kw'Imana ngo yo kubeka tamatrufi ahari y'amakuru kandi ofo abagaya afise ico wenye nababizi neza yuko mudakwiranye na atakigenda tabishaka sampuza yuko umva ni impamba atayibumeje urumva ushaka bakubwire je bana yuko oya Bface aprefera ukuri kubabaza hako ubeshi uryoshe ndugu yangu wallahi uyu muntu yego turabizi ko umutima vraiment umutima yevo mugabo rero ndugu yangu yamwe hamuyendane ukabivuga sasa ubivuze aramenya ati rero shaka ko yabimbwiye reka menye ngene ndamutwara kuko namwe nimwaza mubeshanya yari mugufi azarambara aho tarokete banzo nyumve umushere turetse n'ivyo vyonyene mushwanye gato ngo kwanza honyene ngo ndabira n'inyo zisumbana kwanza ngo je ngo kwanza wari barabimbiye unakuravye ndi ngo namwe je goje ngakara kabarega by'abagenzi bawe ngo abagenzi byo sabana betse ngo nukuri kw'Imana ngo bari ngo bamwe baze bambesha ngo ndavyibone kubera ishavu gusura abonye amadefu ubwa mbere couple dorane yo ni hypocrisie iri sévère rero n'abanyagihugu bose baza bandika uko nyene washize kwa stati kuko Imana murareza pima sasa rero muhebane kucibana ngo nizina ibikorwa n'ivyana bibi Imana mu bihungu vyovye nibimesha uravyumva kandi nivyo vreba biragoye vreba kandi babandi nyine umviriza babandi nyine keshi yo muhebanye ni huronka ibintu ama vrai ubwa mbere bavuga ko ari nice hajya couple mwari mujanye umva yari nice couple bavuga ngo ni fresh mubanye ashaza inbox nkunda kubona hajya urusara hajya ni sawa urumenze ama wa undi muhebanye akaba yarayizi ukaza wumva aciyaza ngo hajya nari narahoze nguko bahebanye ndashobora waje wenda nabikwiyoreye kuko nabonye nguri ni love cyane ngure nayo kuri love cyane ngo cavuga ko cunuka gutaka ndiwabona ngo barefresh isako byo muravuga kandi ibyo biriyo nga agatangura kujya ngo mwaraye na Minushe agatangura kujigwara ngo wewe uzi ko Scott yamuriye wewe warubizi wewe none byose warubizi ko ushize urutwe hajya ahandi wagiye kwicara hajya gureka ngo none uyu muntu twa mu identity yagute nguri kwa cagihe ngo twari turi ngo gateranya oya gateranya nuza mugikundana ubiriza uwuzi rero idega yo yarabaye agahora urabona yubise ko mwahebanye wega hajya wowe ngo nari narahoze uyo tumwitego umwespo umujaru umuyigo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 g
none ngo cyagiye twari muri arena ngo kamutelefona nka kwita yari kumuniga wo kujya kabiri yitwa ntuze ngo je napfuye guhora kwira ngo ntuze gutera kavuga ako rero iyo ni hypocrisie iyo ni hypocrisie kubera yarabihoze bikimeze neza ujya nawe turahava tumwita gutya oya wo je nabwira message imwe afite kuri ivyo bifesa n'ivyo nk'abantu mukazi abantu bakundana babajanye babajanye oya je veux te dire oya nawe ari kintu bita ini beauté métaphysique
ari ikintu bita une beauté métaphysique meta bijya twize métaphysique uvuga ni ikintu kiri au-delà ya taille considération de beauté rero urya wewe wiyita ko ari umuntu sapien de carrière ari un homme de Cro-Magnon urabyumva ngongo iki Yeterme numvise umuntu mubi avuga ati ni umuntu sapien de carrière canke un homme de Cro-Magnon rero nagatwara nka n'amaspecie urabona gatsaga agacatwara gakobwa ke bimeze iyo mutiganye n'umuntu ugenda niko kanyene aromase nyo abagenda ego kuruma ese bwakuriye misonyi bamusenyo gusa ese bwakuriye misonyi bref urabona ego dati barakajya kantu ka ngo jewe ndi mubi cyane ngo ntwaye umugore hanje mwiza wewe ngo bajya abantu bari baje ngo mujya mugabo mwarongo na portemone ego sha mutwaye ni portemone urabona guys ujya muntu mubi wewe ubona kuri wewe ko ari mubi hari uwo mubona akamupfira kuvuga iki beauté afise wewe iri meta iri au-delà de tes considérations de beauté ufise mu mutwe wawe vuga ko hari wundi amubona kuki ari ngaha abakobwa beza batararongorwa mugabo bitwa bakato atari beza kunganya nabo bagira mariage kuki ari batipe bitwa ko ari ababogare urabona mugabo qui croupissent dans la misère de la solitude gutya anye mugabo baba tipe bibereye uko ari yunga akagira mariage karonka umukobwa amugomwa alors pour dire yuko iyo bavuze ngo abantu ntibajanye c'est parce que nimuzobifete kuri critère physique critère beauté barashobora kuba batajanye kuri physique bakahuza mu bwenge bagahuza mu mitima bagahuza mu migambi wewe rero bavuga nabi uri mu hypocrite uvuga nabi c'est toi qui t'enfonce muri mu kuzimu kutatera imbere nawe bageze kuri level yindi donc ryaza ko hypocrisie hama je wico nashaka gusaba vraiment iyi mission vraiment je sinagenda navuze kiri ku mutima je ngiye kiri ku mutima ego vraiment hariyo hypocrisie iri généralisée sinzi ko twayihawe iri génétiquement chromosomiquement transmissible urabyumva Beni twiganye hari ukuntu tutiganye rero ko kujya kuntu tutiganye urumva ekadabwire oya naco guys nta Burundi buzopfa bwarateye imbere tutazi kumotivana guteza imbere nimba ari ikintu ca mbere giteza imbere umuntu aba ariko aragwanira ikintu aba ariko arakora ikintu giteza imbere tana yiwe canke igihugu ca communauté eye l'audacité kwimubwira kize kintu gikoze neza ku muntu ariko arakora ntiyishima par contre ubu muhaye force uramaze kubona usunitse umuntu yi place kuri escalier ya gatanu agaca kumaye nkuko agaca duga kugo kuri yindwi urabona uravyo donc ça veut dire basha hana bavyita gute encouragement bwira abantu mu bancourage mu motive mu babwira ati guys ikintu ni ciza wagikoze neza caratotse bivuge biramuha kukuduga tudateye imbere ngaha muri mentalité de motivation none Beni hari abandi bantu nsheni kuri kuravuga ivyo bintu babandi usanga uri kuratangura ikintu barakugaya baragutwenga baraguca intege ne nkabijya bintu ne nkabijya bijya nijaruzi kubera watangura bari muri yakadro urabona wikwiye kuri kuja bamaze kubona bimaze kugira nibo bagusaba akazi bihagaze ukabona baratanguye bacwana ni bacwana marama nibo bagusaba akazi nibo bagusaba mape musangire bariyangira barimaze kuba gucyo ubwo baje wateye imbere niho baba bazanye hypocrisie ndibaza bimaze kuba gucyo ucubibamwe kuko hari umugani bavuga ngo ico wanka mukabana n'umufuto sasa muri jewe nabo bantu ninda bari umufuto jewe canke ninda umufuto na hypocrite kubera ko inyo urumva inyo ifise ikibazo ugiye iragukurikira na niri nyuma none gumira inyuma wicaye uyicara yo niboneka ugiye kwidiri niboneka muhuza mudahuza muri koresere bisigura yuko naba bantu kubera ko babayeho kuva tutaravuka tubabemwo mugabo tubahe message tubabwire bati nubundi nimba ushaka gutera imbere nuko ivyo bintu vy'imitima mibi vya hypocrisie bigabanya kugira ngo ibintu bigende neza kubera ko nubundi inyo bayikuyeko nukuri uragira ingora kandi urumva nubwo mwa mufitanye ikibazo irafise ingora ko uragira ingora
abafite barahari kugira ngo tubeho na twebwe Okay. hama bandi bavuga twa tujambo mbega nturavyara mbega nturarukirongorwa mbega wewe ngo bagiye abona biturabona ngo wewe nubona ubona ugasanga nibazi frustration batera geragira mbwira abantu bamabwirwa mbega utararongorwa mbega utarongora mbega utagira iki écoute Barimo kurongora barinda guca kuri TV. Exactement. Mengo ndi deke. Uravyumva nagira mbwira abantu bakuvuga ko nabi canke bagira iki umugani wajya mu Nyarwanda ngo rekia ngo ukazoshaka kuzuratera imbwa uko imbya ikumotse ko uyitera amabuye ntuzopfa waravashije. Wewe reka zimoke hama wowe ugume wavansa reka zikuge ugume wavansa hazogera igihe zitetwe hama wewe wavansa tu vois ce que je veux dire kuko abantu baba hypocrite umugani wowe on avec partout nawo muvukana baraguhinduka kandi uzosanga abantu bakuvuga nawe usanga ari abantu byitwa yuko mugendana abacuti mukorana ngo muri quartier ngo ntubone ngo bifesi ngo kwigira rapide kuri televiziyo yarasobanya Tuze bisi aho getse kandi ufite yuko abantu ageze kuri stage kandi navyo barivyo nibikeneye kubivuga navyo barivyo ubona rero ngo uri aravyimba mu matemberero ndari aya ngo namashapo ngo amusumba ngo ndakuraye ngo nizagiye bangu cyarigeze kwenya okay voilà kunzi bamaji murakoze bababwiye ikintu kimwe anemo hypocrisie azo saison 2 yebisi ya mu majambo twateye papa na mama tugejeje kuri tonto na tante tonto na tante n'abana n'umugabo tuzozare mu majambo make conclusion ni yuko umuntu wese akwiriye kubaho ashigikirana voilà c'est ça en fait kubera ko gushigikirana biravyara imigisha je ndafite experience vraiment ndabifite experience ndabifite ubuhamya yuko umuntu yitayeho uwundi muntu wala Imana ntimwibagire kuko umuntu atagirizwa n'inyenzi canke imbeba yoba yarishe mugabo wewe ugaca umurondera ugira umwice wala Imana ivuga iti umva ndekera umwana sha nimba wikunda wewe rero usanga uriko witera imikoshi wiyubakira ibihome gusa uzokwisanga uri muri koridoro ahantu nta nitara rihari nta n'inzira iseruka usanga wewe wa muri kure y'imihari ngo nakangura urabona ngo bagoma bamwitaho wenyene koma nawe wenyene ari uri kuzibira n'ivyo wawe ahubwo vyiza uramwegera ukavuga uti blaze umepitia njia gani ndugu yangu ni support mimi nimeshindwa hapa nimetumia nguvu zote nikashindwa lakini tukiona turi kumwe nka wewe vraiment nje ndazibiri tugenda kunuko aho mbona yuko basukeneye na support yawe kandi ni nyofela mugabo uje ngo tugire competition usanga nyene ushaka kunyishoboka mana Imana yonyene ni protection nico gituma mvuga ni jewe yego bamenye nkuko yabivuze bazokoma bari nyuma ko nishaka kumera uko ngo uje imbere umurizo ntuje imbere nukuri imbe nyuma zawe nibikunda donc ça va naho jera cyakubwira abajya abantu bavuga n'ababandi muntu ufise culture yugonga akavuga ibindi ivyo bintu nibi birashavuye duhuye je mbwira ati nukuri kw'Imana iyi ndirimbo waso irabiyishe apana kugenda kubivuga hariya kubajama duhuye ugasanga uzineza yuko biyishe hamugacuca vangira ugacumbira ngo bose ufu bivuga gentiment ndazi urashaka kumbwira ati blaza ati nyene hanye erabishwe kuntu gusi ushiramo nka byo kutabigenda neza gusanyene ntabishasha amajwi nyene ari hasi kada karofre kandi umustari kuntu wawushizemo udakeneye jewe bimbwiye yakumanze nk'iyo ndaryoherwa kumengishije none yagukora umva niyohera kaduciringe guys eza duciringe yari ndimesha hypocrisie nizere ko abantu benshi muza kwiga nizere ko abantu benshi muza kwiga kandi harimo inyigisho nyinshi vraiment be kind ubuzima ni buri short stand yes man appreciating ibyo umuntu yakoze Imana nayo izokugira ngo par exemple ega nabona bifese babasanga baza muri commentaire mu biganiro byose bifese oya ntabwo uri mu bifese agumanshiramo erega kumanshiramo ndindira gato rega nituraheza par exemple hari abantu bari muri koma baruzuye cyane hari umuntu amara muri koma nk'ukwezi kurenga nabiri ugasanga nka BENY dakini kwa mfano ugasanga nk'utuwe dukora ikiganiro araryohe ukanda ameze neza ubuzima bwiwe ni sawa ukazumva yamuciyeko yaciye ku muntu ari muri koma kandi ari bo byari sanze turindiriye ko apfa
bisigura yuko nta muntu n'umwe amenya ngo isaha canke umunsi asigaje bisigura yuko kwitwara neza ukavuga uti je walaje muri societe je sinsatisfait abantu bose mugabo ndakora ivyo nshoboye nuko rero mutumenye yuko hatawuzi ivyejo man atakuba murefu nshobora gusumburuka ngo ubone ejo ngo hameze gute mane bitware buke buke urazi ko ubufasha umuntu nabi n'utuntu twawe twose uzi kuri kuravyimbira uharanira ukazoca udusiga none ubundi bimazike nifo kweli nikebuke twikebuke twisubireko tube abana beza abanyuma nishaka suko none hama rero tutaratiba cyane ngo skwera isuje vraiment yari ndende ukuntu minute izo twabwira kabizi ni Beni na Bifesi duhere ku mupapa ngireke Jean tubwire Beni à part yuko uri kurakora indusha bandede ushaka kumenya Beni ngene ama weekend yo abameze comment apasa ama weekend no kungene yinjira muri nandi jewe vendredi no munsi wanje d'abord uko cisangira n'abagenzi no kwicara n'abagenzi ivyo birazwi iyo ni clair kuko indi minsi nibikunda indi minsi vraiment nahandi kiziga haminuze hama samedi wanje kenshi mu gitondo ndagira sport kenshi mu gitondo sport uga kuva après midi yose mbadi ku match ya Premier League na La Liga no mwijoro gushika nuko mu gitondo ego hama jewe vraiment nukuri je match zashobora gutuma naja gusohokana n'abantu gasanga ndiko ndama match nkigurira utuntu dukiya twibanje nkicariraho nkaryoherwa i dimanche naho urumva no gusenga hama dimanche kenshi urumva bananguye vers la soirée bananguye gutegura amanama n'amagenda la semaine kuko jewe lundi misi yose ndayataka n'amanama de planification imisi yose yego lundi vraiment shika mu nama ya mbere lundi ashobora inama nka zine mu gitondo gushika midi ugasanga yayirenze nabizi byari byo donc ugasanga nuko donc lundi niwo munsi mura n'abakora ibi niwo munsi nanga orientation ku kazi niwo munsi mbwira wowe uzokora ibi nawe uzokora ibi niwo munsi mbona yuko ibikorwa muri twubake bizokorwa niwo munsi na juste abanyemvise pendant la semaine uravyumva ugasanga rero nuko lundi yama ibirimesha vraiment ndiyibagira ugasanga naje ndikizika anyway yari lundi yari weekend na lundi ya Beni Bifesi on the floor je nta responsabilité nyinshi nkizo umugabo afise urumva yego nibo nta n'ibirongira ibiro vyanje ni telefone studio ntabwo ndi umuproducer ntabwo ndi n'umusecrétaire ibiro vya telefone jewe kenshi ngene mpanga programme zanje kwera mutagire mu mpakazi jewe ndashaka kuzihorera yambajije weekend gusa nitwavuze programme twabajije ama weekend yawe ngene abameze jewe weekend ndazifata cyo kimwe n'indi minsi kubera ko ntabwo nshuha ngo nja muri boîte n'umwaka urahera canke imyaka ibiri ikintu nkunda gusa ndakunda karaoke ku minsi ya karaoke kenshi usanga nagiye vraiment nangani agarasubira mu haja mbandi no muri repetition ntungiye je nsinigera ndepeta ngo live music ndanda irepetira mu mutwe nicaye haje bariko baravuza nakupire ndayitahana no mu mutwe nkavuga ati sha werindi nje tumumpaye micro haje umengo twarepesa imyaka ibi mwenga mwana repetanye na kubera ko mariko ndabona ni sha umubatere dukoranye we nibindi bintu sasa rero ndakunda karaoke ibindi navyo bo jewe vraiment hari n'igihe ni poeshereza namara n'ukwezi atanahamwe ngiye mugabo urumva izindi gahunda nyene z'ubuzima busanzwe izo urumva zirafise iminsi yazo wambajije vya weekend muri weekend vraiment fresh kiretse hari urashaka no gufata umwanya kwiyamagara twisagiye ahubwo je naco bintwaye mugabo naho nepana kumenyera kubera ko bijya bintu apana ngo ngumenyere oya ntabwo vyumva na badaya sawa ndashaka kubwira yuko mu bantu benshi baba bashushe bashaka kubona ko duhura canke tuvugana nta muntu numwe ashobora kugushuhira ubugira kabiri yakubonye umunsi ni ryonyene so rero kwisanzaza navyo si byiza ku muntu umuntu adandaza isura tugurisha brand iyi brand rero uyisanzaje ugasanga ejo muri rompo ugasanga muri bata ugasanga mu kabare hehe bakakubona waborewe man ivyo bintu ntibiryoshe birasaba yuko usoka kuri programme ni na attitude professionnelle ego na attitude professionnelle kubera ko umbonye no munsi ugasubira ukamara ari n'ubara utaja kunywera ngo daye ego kucume ngo ndafisa akazi
muga birakenewe ko umuntu aryoherwa kubera ko twe twagize imana mbi urumva umuntu wese aratujija nubwo usoba hajye ya ni imana mbi kubera ko n'abantu umuntu wese arakujija aravuga ati sha ko republic ngo no munsi ngo neka yagashati kwera akambaye hige none saki wani none ugambara gushatse c'est hypocrisie nyene ndumva ko utarako nawe umusundi buzima apa yuko muraba rero birashika rero hagera umuntu akubonye hajya agaca kubona na hariya cyavyo n'ibyoshe ifo kushikana bakavuga ati twakire naka kubona bose bari excited sabipi biraryoshe man please make some noise bavuze ngo tumamagara bifezo ukazona bose batoye ibirahuri Ngoni yavaye mu ujya turahura la mission that's why ngoni yavaye mu mbwire ndi muto bijya ni Faustin voilà ariko uri bavuze ati naka baza badepose ibirahuri biki atirindira tumurabe my godness umenye yuko ngaho baba warabashizemo ikindi kibo barakurindiriye ukaba bakubonye n'use face Benny merci beaucoup Nijambe mje nandi mesha. Nje ndabashimiye ndabashimiye cyane urakoze gushima. Nijambe tuje niwe si waje. Kwizina ry'iwanje. Ndindira kwizina ry'iwanje. Nigi umufasha wanje Rika nigi umwana wanje Elia turabashimiye kuva kuri Mboza gushika ku Mugezi. Aje zotora bifesi twe urakoze. Oya Mboza naho. Mboza n'umusozi wa mbere. We naho nari. Mugezi uva ari yavuga ni kimerisi jare kiva hariya. Ngo Mugezi kuri avenue. Abanyabumwe ko Mugezi n'umusozi wa nyuma je wari umusozi wa mbere. Okay. Voilà. Benny nawe merci. Merci beaucoup. Ya mwakoze. Wakoze kuza muri ndi mesha. Reka May God bless you. Manda ngira ibihe byiza. Niba ari hypocrisie gusa. Oya yo akunze magic wapi? Niba yo nta hypocrisie nanje nta hypocrisie bongirira. Tubanye neza bi. Cyane gose. Bose ko atari hypocrisie nko twebabwiye. Rero mwandanye muguga neza. Mugire indwi nziza kazi so bakunda cyane. Bizu ciao.